Tuko turategura ni Burundian Musician Workshop Gospel Beyoncé kizoba ku munsi w'ejo isaha 3 gushika isaha 7 ni opportunity nziza y'abacuraranzi ba gospel aho tuzohura n'abavyeyi canke abantu bakuze badukuriye bafite experience kandi babirimwo aho bashobora kudufasha kuduhanura kutwereka inzira nziza kutugorora kuko kenshi murakunze kumva ati bamise ntibakizwa amajambo nkayo so nakaryo keza gushobora kandi gushobora kuyagana kugira ngo dufate umurongo mwiza. Hello bakunzi ba No Repentance n'abantu TV ndabaramukije ndabahaye mwirona bwa kivanye naho muherereye ushobora kuba uri muri kino gihugu cacu canke uri mu mahanga ariko nyemerera ndakuramutse canke ndakwiyegereze bivanye n'agace urimwo ni jewe rero ingabire y'Imana Honorine muri kumwe asanzwe abashikiriza Gospel News aho tubabwira amakuru mashasha canke indirimbo ziko zirasohoka canke ama evenement kanaka abo kagenda ategurwa n'abakozi b'Imana canke n'abaririmbyi uno munsi rero ndi kumwe n'umutumira imbere zanyu muramubona imbere yuko ngira ico ndamuhore canke ngira agira icavuze nagomba ndamuhe akanya atwidondore kwama turandanye bikurikira kandi murakoze cyane Honorine turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo hama ku mazina ni Bigirimana Ismael mbwa benshi maze izina rya Jazzy ndi mu pianiste nkaba n'umuproducteur akora indirimbo za Gospel Beyoncé hama ndakijijwe Kristo n'umwami w'ubuzima bwanje sengera muri GLM Gospel Life Ministries kibaza nahejeje karibu cyane muri No Repentance n'abantu TV murakoze cyane ego shaka ndakubaze watanguye umuziki ryari kibazo gigoye mugabo so vuba kabisa haraheze igihe novuga ati natangiye kubyinjiramwo ntangura kuraba za 2010 uko 11 novuga ati natangiye kubyinjiramwo mugabo natangiye kugaragara neza kuvuza mu bandi ntanguye kwiga buhoro 2013. Wow. Ndagomba kubaza eske urugendo rw'umuziki ku muntu aba akibitangura canke ku muntu aba ashaka kugera ku umuntu atanguye abafise vision nshaka kugera hano kanaka eske biba ari ibintu vyoroshe kuko kanshi benshi twumvise abacuraranzi twumva umenga wow no kwinjoyinga ni ibintu byo kuryoherwa eske urugendo rw'umunyamuziki umuntu w'umunyamuziki ruba rumeze gute bo kimwe coco turi mwisi kunda ama realite kandi umuntu wese akunda ikintu ciza ariko kandi ico novuga mu ntango haragoye mugabo niho heza kuko niho wadetermina ko byukuri ari ziwa cyangwa atari ziwawe iyo abantu bagutera amabuye haragaragaza byukuri eske bayanteye ndabivamwo cyangwa ndagumamwo voilà rero aho ndahakunda kuko niho hatuma umuntu akora cyane rero mu ntango ntigira umugabo kandi biba biryoshe iyo nkaje mu ntango yiwanje ndibuka ikindi gihe bamponda ambwiye ati uyu pianiste watuzaniye za nundi mu pianiste turi kumwe ngaho mugabo ndibuka niho na change byensi niho na change gukora cyane kuburyo baba nyine bambwiye ati ujya muntu nitumukeneye niba bavuye bandondera kandi ingo dukorane biba biryoshe kandi donc hariho umubabaro ari kubugusunikiye kuja kurondera cyane ariko tukunze kubona abantu bashi baca babiheba ngiki wobwira abo bantu nabo iyo bahuye n'izo challenge ujya mu vraiment tugoye kame sinshobora kubandanya ego izo kandi ntibiri muri musique gusa mu makoha mu bintu byose ego donc ico novana guhanura iyo uri mu bizo bihe intege kuko byose bivana naho uri kurabona mu gihe uvuga ati je nkeneye kugarukira ngaha hafi yego nubwo biva ngo ntucu biba burundu ariko nimba ukeneye gushika kure iyi ntege ukore cyane ku buryo uyo muntu nyene ariko arabwira ko atagushaka ari azoga akakurondera ati ndagushaka wow ariko aratukurikiranize reko mwavyumvise ni wiyi ntege hanyuma après
uzobona fruit y'ibintu wakuyemo. Reka rero dutandukire ku gikorwa kiriko mbona muri ko murategura bimeze gute bitunganije gute? Okay, murakoze cyane turiko turategura ni Burundian Musician Workshop Gospel Beyoncé kizoba ku munsi w'ejo isaha 3 gushika isaha 7 ni opportunity nziza y'abacuraranzi ba gospel aho tuzohura n'abavyeyi cyangwa abantu bakuze badukuriye bafite experience kandi babirimwo aho bashobora kudufasha kuduhanura kutwereka inzira nziza kutugorora kuko kenshi murakunze kumva ati bamise nibakizwa amajambo nkayo so nakaryo keza gushobora kandi gushobora kuyagana kugira ngo dufate umurongo mwiza. Wow. None ico cumviro caje gute kwako turana ko ni ibintu bitari bimenyerewe nubwo vyaba bikorwa ntivyahora bimenyekanishwa canke biba publié nkuko onye hanyuma muri ko mudutegurira iki est-ce inyuma y'ivyo bintu canke inyuma y'izo nyigisho mwiteze kuronka iki? Okay, merci beaucoup. Nkuko nayo ugiye naje n'umucuraranzi kandi ndabiranzemo nkuko nabibabwiye hari ama experience menshi hari abacuranzi twagiye dukorana bamwe hari ababivuyemo hari abandi bakibirimwo kiretse nabo bandi hariho nabandi muri rusange ushobora kuraba ukabona ati byukuri hari ikintu tubuze kuko ntushobora kubaho ubuzima burengeye ugutahura ufise donc ugutahura ufise niwo muco w'ubuzima bwawe bugarukira. Voilà, hari amakosa tugenda tugira kumbure kubera kutamenya kutahabwa inyigisho nje tunaza ati ko biri kose nibiza yuko turondera abantu bakuze bafite ico batugira baduhanure baduha intumbero y'ubuzima batwigisha kandi turiteze neza yuko inyuma ya nyigisho antuka abarongo ya mashengero wa pasteur abamizisiye cyangwa abadirinzi nukuri mudufashe gusenga turizera cyane yuko muzobona impinduka idasanzwe. Wow. Neza cyane impinduka itegerezwa kuha abantu ko umuntu hawe inyigisho aba yiteze ko hari ikindi kintu agiye kuronka. Est-ce que twabonye abacuraranze gusa nta muririmbyi yemerewe kubonekamwo canke ndavuga nk'abandi en tout cas j'insiste ku baririmbyi abaririmbyi barafise urusha gwo kubonekamwo canke ni juste la musicien bonyene? Bon ahanini twashize ingufu cyane kuba musicien kuko abarinzi bakajya bama bakaronsa kenshi muri Burundi himbaza abinyigisho ariko abamizisiye ntiyarigera abinyigisho zibiha donc zihari abamizisiye nico tumatavuze ati ubuho reka tutanga kaje ku bamizisiye n'abandi bantu twavuze ati bo bana natwe n'abantu bakora sound abo nta kibazo mugabo cyane cyane n'abamizisiye donc aba sound man ariko ratwumviriza nabo nyene bazohabe ntivyari vyanditswe ko mugabo nibibazo tagiye duhura n'abantu batubaza ati dukora sound tukunda ko tuza ati nukuri mwege nukuri kuko turi mu bantu tagiye izo nyigisho kamere mwege ntitwobareka mukaza kamere je ndumva ari inyigisho ziryoshe cane en tout cas sindi umuziki yabananiwe natera nzindukaye uvuza na gitara nanakamwe mvuza nakundi ndahomvye ariko ndabwira abamuziki vraiment ko muradukurikirana ntimuzosiba abantu ko murumva ko ari inyigisho z'akamaro surtout zije guhindura rero ndabatumiriye hanyuma ikindi est-ce inyigisho nk'izo vraiment ziryoshe ndafise ikibazo est-ce nizizobejo gusa zihere canke ni juste za nyigisho zo kwamazigaruka ego yari intango dutanguye urugendo n'ururerure ni byinshi byo kuvugana kandi ejo ntibizohera byose kuko n'umwanya mbona zo tubana mutoyi ariko kandi vuba cyane tuzotegura ibindi bikorwa tubonane dusubire kandi twigishanye ku buryo tuzogera ku rugendo rushimishije. Biraryoshe cyane jewe bivanye n'ikibanza n'ubwo ntarababaza aho bizobera bivanye naho nabonye ibizobera ikibanza je ndakizi no musi hari abamuziciens tuvuze abamuziciens nitwumva iyi micungararo gusa yo navuga mu gisagara ca Bujumbura ariko hashaka ko hari abamuziciens bari mu micungararo ya kure bo bashoboye kubona ico gikorwa bakumva bafise agatima ko kuhaba mugabo badafise moyen yo kuza bwati je vraiment ndabishaka kuza ariko nta moyen fise yo kuza est-ce que
nk'uboca barondera uno munsi hariho faveur ku muntu yifuza kuhaba mushobora kumugira ati wewe urashobora turashaka kukumenya byose kugira ngo ushobore kuboneka mu nyigisho. Murakoze cyane kuba dusize cyane bivanye n'uburemere bw'imyiteguro ku bantu batari ngaha hafi Bujumbura biragoye ariko turashimira Imana ikiganiro kizoba kiri live ku bantu bari ruguru canke hanze y'igihugu bitokunda ko baba bari muri Kenya za Amerika n'ahandi hatandukanye barashobora kwikigana live bazoca kuri umucuraranzi mpimbazaMana kuri canke RPM kuri page ya Facebook baduca batora ikiganiro canke tuzopartager n'amalinki mu magroupe atandukanye rero nuko haba mwebwe ba musiciens muri no murumva yuko ni faveur vraiment ni faveur mugiriwe ntimuzohasibe n'abari peut-être ruguru canke handi hose ndabona yuko canke murabona yuko ari ibintu bizoba biryoshe cane ntibazobikora bonyene ariko bazo hariho novuga ngo icitwa live izoba ari live comme ça n'abari kure bashobore kubikurikirana. So ikibazo ca nyuma rero mwatubwiye ko bizoba biri live mwatubwiye n'amashene dushobora kubikurikiraniraho ariko ntituramenya ikibanza n'amasaha bashobora kutubwira. Ikibanza ni muri Shemeza Worship Temple kwa Apollinaire aho benshi bazi kwa Apollinaire ni hajya nyene hafi ya stade intwari iri kirubakwa ni muri ville amasaha ni kuva isaha 3 kugera isaha 7 z'umuhingamo. Biraryoshe cyane. Mu kurangiza rero ngomba kugusaba no musaramise bariko baradukurikirana nagomba ugire akajambo ubabwiye amise bariko baradukurikirana. Icambere nagomba ndabatumire ba musiciens ejo nta gusiba ejo nta gucererwa ni inyigisho ziraba ubuzima bw'iwacu utegura ikibazo cyose ufise muri carrière wawe uzoza ugifise uzokibaza uzotakira nk'inyishu ni inyigisho aho uzozikurikirana wese mu misozo azozikurikirana zizogira ico bumariye we n'abandi azogira ico abahereje ko mbagaje azobatahanye. Rero ndabatumiye ejo vraiment ni konje nta kindi goga kiriho tugira ingufu zishoboka zose tuzoboneke. Murakoze cyane. Gerard ko ahubwo nciye numva kantu nari nibaza ngo hariho abashobora nakomata kwa ziti mbega none ko ikimwe abishize mu gatondo hariho no musamisi w'abanyeshuri badashaka kuhaboneka mugabo ni konje please nta citwazo gihari ngo amasanyi mu gatondo bamwe boboneka abandi ntiboboneka urumva yuko azo ari konje rero twese tuhiganirwe kuhaba ni kwa Apollinaire murahazi muri Shemeza Worship Temple tuzohashika igihe cy'isaha 3 ubwo ntazoba ndiho jewe ariko ndabatumiriye kuhaba igihe cy'isaha 3 mufise ko azoba ari avant midi 13h en tout cas nawe ugiye kuyiga n'amasaha makeyi ariko kandi si amasaha makeyi ku muntu agiye kwiga rero ndabatumiriye mwese kuzohaba sinagira ntashimiye. Murakoze namwe kudutumira tumwe kino kiganiro nizere ko n'ikindi gihe tubakeneye tuzoza kabisa tuzosidukana niyo. Murakoze cyane reka rero ngende nshimire nabo ariko radukurikirana mwebwe mwari mu muhingo itandukanye mwemeye guheba ivyo mwarimwo mugaheba umwanya wanyu mugaheba akazi kanyu ntavyo ariko mwashoboye kwemera kurikirana gospel no munsi ndabashimiye cyane ndabivuriza mugira ibihe vyiza muroranirwe mugira akazi keza naho utaha mu kindi kiganiro ariko kandi ndabatumira ngo mukurikirana ibikorwa bigenda bica kumbonesha kure yacu ni No Repentance TV